uravye kuva Uburundi bucikukira mu 1962 gushika mu 2020 Uburundi ntibwigeze bugira agahengwe k'imyaka 10 yo gutekana abantu baja kukiva tanduru za politike bariko barumva ziriko zirazinga mu gihugu. Dakaro shobora kubigaruka ko bakiri bato canke n'abandi bace bavyibuka. Twikukiye 1962 mugabe imyaka ine ya mbere kuva 1962 gushika 1966 abarundi bavuga tuti aba turikuye kwinkwa bakava amahanga mugabe byaciye ucobona neza ko hariho ingorane. Ubwa mbere bwikukiye hacatangura rujya rubanza bw'abagandaguye umwami rwa Gasore. Abagandaguye rwa Gasore basanga harimo abo bita bakuze biwe, abo bitwa abavyara bo kwase wabo. Byose byaciye bituma intwaro ya cami yarongoye ico gihugu umengo iramanyutse mo kubiri. Twimirije kuzoshikira imyaka 60 Uburundi bwikukiye na cyane cyane no musi naho buca duhimbaza umunsi mukuru umwe bw'abarundi mwishirange parseme sinova ko arisekeza mugabo turateye akamu mu gihugu yuko teme yitwa cohesion nationale kunywana no gufatana mu nda kw'abarundi ko vyoba ibintu bigigurirwa deba guhara kuko tubona neza yuko ariyo ntango yo kugira igihugu cy'u Burundi gitinde cogorore. No mu bindi bihugu niko vyagenze. La cohesion nationale gufatana mu nda kunywana gusenyera ku mugozi umwe ko barundi kugeze. Mu bisanzwe cyo gisigura ikigo cohesion nationale gufatana mu nda. Nuvuga turashaka tuti mbigano n'abarundi barumva yuko basangiye igihugu. Sentiment d'appartenance nationale. Mbega abarundi barumva ko bashaka kubana avec vivre voir collectif. Mbega abarundi barumva ko basangiye kahise nakazoza bagandanya kugasangira. Mbega abarundi barumva ko bashobora kuba bangana imbere y'amategeko mu mahirwe yo gushikira ivy'igihugu kungana amategeko canke mu mahirwe umuntu wese akumva ko yisanzwe. Mbega umurundi arumva ko hawa agaciro mu gushikiriza ivyo yifuza mu gihugu kubera ari umurundi adashobora guhezwa mu byashaka gushikiriza. Mbega mu Burundi nta bariko baratunga umurengera kandi bidaciye ku nguvu zabo ugasanga ubukene bumwe bamwe baja mu bukene budasanzwe ari benshi abandi hari umugwi muto ushobora kuri kwatungura. Ivyo rero ni ibibazo bibangamira cohesion nationale. Nta bahezwa mu mabanga ntaba bibera ku mugara. Ni ibintu vyinshi rero bituma gufatana mu nda kw'abarundi gusubira inyuma. Tukaba tuvuga tuti ko kwifashe gute. Cohesion nationale yaragiramirwa nabi cyane. Kwiri kidufatiye ku myaka 60 Burundi bwikukiye. Uravye kuva Uburundi bucikukira mu 1962 gushika mu 2020 Uburundi ntibwigeze bugira agahengwe k'imyaka 10 yo gutekana abantu baja kukiva tanduru za politike bariko barumva ziriko zirazinga mu gihugu. Dakaro shobora kubigaruka ko bakiri bato canke n'abandi bace bavyibuka. Twikukiye 1962 mugabe imyaka ine ya mbere kuva 1962 gushika 1966 abarundi bavuga tuti aba turikuye kwinkwa bakava amahanga mugabe byaciye ucobona neza ko hariho ingorane. Ubwa mbere bwikukiye hacatangura rujya rubanza bw'abagandaguye umwami rwa Gasore. Abagandaguye rwa Gasore basanga harimo abo bita bakuze biwe, abo bitwa abavyara bo kwase wabo. Byose byaciye bituma intwaro ya cami yarongoye ico gihugu umengo iramanyutse mo kubiri. Amareta y'ico gihe muri iyo myaka ine ya mbere harabaye amareta ashika nk'umunani mu myaka ine. Haragandagurwa umushikiranganje wa mbere. Ikirimba c'umwami kirategwa mu 1965. Umushikiranganje wa mbere arahunga, umwami arahunga. Igihugu gisigara atamutware gifise. Gushika 1966 bimwe ku mwundi mwami nawe nyene ntaragame acarasenyurwa acakurwa n'intwara republika. Mu myaka ine gusa ibintu byari baye mu Burundi. Mu 1966 gushika 1976 mu republika ya mbere
haci hari ibintu bimera nka gutoteza abitwa ko ari monarchiste bashigikiye intwaro ya cama kandi birumvikana intwaro nshashije ishaka gutoteza abitwa ko bahora bashigikiye ivy'imiro bene ivyo 69 abantu baragandagurwa 71 twafere abantu baragandagurwa byitwa afere ntumbuburanye bamwe barapfungwa abandi baratokira 72 barabiragwa rirarenga ntawo binda kubisubiramo gushika 76 igihugu mego kirapfa mu 76 ntwara Afrika ya kabiri gushika 87 imyaka ya mbere ibikorwa birakogwa mu myaka ya nyuma bimwe byo gukumirana birasubira biragaruka mashuri iki induru z'amashengero na leta biragaruka 87 ntwara ya gatatije ya Garipo gatatije 88 ntega marangara ati nakubonye amasezerano n'ubumwe bw'abarundi arasinywa 91 igihugu ngaha harataba amatake ngaha ibujumbura mu 93 imigambije kampanye ciba mu nduru zo kuzuriranira kabuze mu 93 umukuru w'igihugu aragandagurwa ubwicanyi bukwira igihugu cose abantu barasubira guhunga haza na phénomène y'abadeplace haraza citwa convention de gouvernement muri ico gihe nayo nyene biranga ico giho byarabaye aho bishika aho Burundi buja mu nama bugaserukirwa n'amadelegation abiri umukuru w'igihugu afata indege agiye mu nama ya OIWA umushiranganje wa mbere nawe afata indege ya permit baca bahurira wundi ata delegation n'imiramutsi yindi aho urumva twari tugira ata uramutse wundi bose tumva ngo bari mu nama habuye yagarutse mugira yambara gicirajamwo iradukonga taza hakabandanya ntuze amataki mukazaka inama za Musaga n'ahandi amasezerano yarusha simwe intambara isasa n'imera n'ibandanya mu 2005 gushika mu gatanu amatora abaye barundi baravuga bati umugabo mushasha urashitse amatora arabaye kiraruha gahebo mugabo nawe nyene ushitse bibanza kugora muri za politike muri ibintu byabaye bya crise bya Rajab umugambwe birawugora bigira ngo nabaraja baye n'abahehe biranka ugasanga hakuja muri ryaterambere nivyo biriko birawuboha gindani mu 2010 bamwe barava mu matora bavuye mu matora mukuru wa FNL asubira guhunga hazenge vya DC ikibiri di tukaguma mu nduru za politiki mu 2015 ntawo kuri barabivuga tase mu biri vikiringa abantu barasubira barahunga ubwicaye gushika mu 2020 none ga yemwe ntihageze yuko tuvuga tuti ivyo bintu tubisezerere nibibe bikigaruka muri iki gihugu cy'u Burundi nico gituma twavuga mu mwaka wa 2022 imyaka 60 two kwiyumira ku buryo Burundi buzoragwa igihugu kimeze neza uko ibijanye na cohesion nationale abantu bashaka gukumirwa na vyinshi bashaka gukumirwa kubera amadini kubera ubwoko kubera imigambwe kubera intara n'ibintu vyinshi nayo n'abantu bashobora kuja hamwe ari abantu hakagwi k'abagenzi basanga inyungu n'umugabo bagakumira abandi ivyo ni ibintu rero n'umuntu ntazobara ngo nuko akumire gusa n'ubwo ashaka kubigwa no mu mugambwe imigambi kumira ni ibintu byagiye biraboneka nico gituma tuvuga tuti harageze yuko yakoze nasigura tuyidebatako kugira dufate umurindi kuko nta gihona kimwe gishobora gutera imbere ico bibazo kitavyicariye none twovuga ngo muri parseme dusabiki muri parseme tuvuga tuti kugira iyo nzu umushinga cohesion uboneke kujya babubaka inzu hakaba fondation hanyuma fondation n'umushinge hanyuma hakabi impome zifata inzu hama inzu igasakagwa tuvuga ibi ibyo gira fondation nibiki dufatira no ku bindi bihugu vyose biragira fondation gatuti nubwo twa dutandukanijwe nibi hari ibintu biduhuza ibi waba mu mugambo uyu waba mu bwoko ibi tubifatiye kugira tuvyibuke tubiha agaciro bidufatire yakoze twumve ko tubisangiye ivyo rero twe dufatira ku bintu bitanu ubwa mbere nivyo muri iyo fondation ubwa mbere ni iki kwibuka ko Burundi ari igihugu cabayeho kuva kera atari igihugu cabaye cashizweho n'abakolonizateur mu gihugu vyinshi bagiye baregeranya amatribi abantu badasangiye niki babegeranya mugabo igihugu c'u Burundi mu gifaransa ni existence multiséculaire kizana kera sasa abadagi canke ababirigi bagishizeho ngo bagisanzeho kihari
ico iyo ni element ikigira kabiri twica dusanga dufise ururimi rumwe n'imico imwe ururimi rumwe ubwo rurimi rumwe ninde yovuga ko ari we yaruzanye muragira ubutoma tohoza batubwira abaruzanye mu moko yishira mu Burundi abaruzanye abagwadobose bavuga uruhe kera imbere uko badobota ikirundi ni ururimi turarusangiye hanyuma ikindi naco nubwo abarundi baba barashwanye mugabo turafise amasezerano tumaze gusinyiranira yo kubana mu maho naya rero umwe rwarundi turiko duca duhimba harona yarusha yagiye kuyuhirira iyo ni yakini ntuze ikindi yindi ya kane dushira nizi ncungu ivyumviro byaje bitweretse hariho umugana atari umugani dovugwa gasore nandadayimikyo twari tubashira kuri zya noti tukagira iki nuko hari ivyumviro byavyo bufasha n'abarundi nyimba aho bahari ishuri rigigisha ivyo vyumviro vya ntituze turaja kudepoza gerbe do fer gusa ku munsi umwe ngo tugenda y'ama discours njya discours ya gasore turayishyiramo tukavuga tuti ibe centre culturel yo kwigisha culture politique yo kwigisha imico myiza ya politique ijya discours umvise ngene abantu bavuga abatsinze ntimushira isoni ntimwishime nzobahana ntimutoteza abandi ntavyo mwumva turabikurikiza ngo twira ikindi gira gatanu ni concept bushinga nahe yabaye okay burya barundi inose bushinga nahe berekana yuko ikintu biti imico myiza ko ari bituma society ba igihugu kibaho ubuntu kutabinjya kutagira iki ya ibyo ni bya twabisanze iyo zini iyo mo bushinga ntaye twarisanze nuvuga ko abakera bari bazi ingene societe geza kuba ivyo rero byo duha fondation ibi dubaje kuduha fondation inkingi zigwa nizine inkingi ya mbere dukorerako nahandi vyagenda ni inkingi yivuga ati ni gute abarundi batosubira guteranywa n'ibintu by'amatora amatora atunganywa gute imigambo yokora gute abantu barashikira ku rubuga ku buryo atakintu na kimwe kijaye nivuga ngo abantu ngene bashikira ubutegetsi n'amatora gisubiye n'ahandi ico bita gouvernance electorale na transparence ibyo banza kubisezerera bibera mu muco watutinta ibyo turabisezereye abantu bazorongorwa nuko batsinze by'ukuri atakuvuga ati urazi iyo amatora abayamwe batayimeje biki baca bashaka kuvuga ngo ubutegetsi nitubwemera abandi bagaca bashaka kuvuga ati murabwemera mwanguha kubera ico nikitugeza kugishikira niyo nkingi ya kabiri ni leta administration itikorera abayirimo batikorera bariko barakorera abantu mbega hajya bavuga ngo utandukanye amabanga ya politike n'amabanga y'ubuhinga no kugira abantu bose bashire kuba gushikira bayayigarite dushatse ishoboke ibi byo kwerekana amatungo abo muri administration abo mu ntwaro imbere yo kwinjira no kuva no kubibutsa yuko batagiye kuyihereza amavantage canke utabugira wihereze kubijanye n'igiturire n'ibyo nk'uvuga uti ndumushikiranganje canke ndi mustanteri nshinga societe mbwa muri iyo societe yiwanje no kuvuga ko mu commune yanje nta wundi murasura gushorerwa atari mustanteri canke ari buramatari ugasanga yamabanga ya leta hakuyakorera ku nyungu z'igihugu ahubwo ugiye kuyatungira mu bikorera ivyawe hameze cyo wigendera iyo rero niyo gafite egalite de cyane kuvuga ingene turamwe tuyubaka niyo inkingi hose niko byagiye ikindi cyo kibagiwe n'ubutungane bwo burazwi hari ubutungane bw'inyuma y'intambara severe bibikira korera kwirikiranywanisha n'ubutungane bwa misi yose butuma uvuga uti ubutungane burahari burakingira abantu si bwa butungane bw'uwatsinze gusa uko tumenyereye ko umuntu agiye ku butegetsi umengo abatsinzwe ubwo butungane buca nta butungane buzokingira bose n'utakiri ku butegetsi atagifite ingufu bukamukingira tunga abantu bose bakumva yuko ubutungane buhari ibyawe bubikingira iki mugabo ntiwe bwa butungane ati we kugiwa FM nyanda bukoresha buguhona nawe yaturi yawe niyagera abasubira canke bakavuga ati bashaka bati ngira ndabukoresha aho tukiza kubashikira inkingi ya kane rero ni ya kane ni tuvuga tuti action citoyenne dynamique no kuvuga abantu n'abanyagihugu bavuga ati baraza amategeko abakingira baraza amadroit yabo barashobora kunyataha bararenganijwe baraza ibyo barekuriwe n'amategeko barashobora kubaza icyo bitarodovability abategetsi ibyo baranguye umutegetsi arumva yuko ashikiriye abarundi ashobora gusigura ivyo yaranguye
iyo rero inama y'amasosiyete sivile n'ama radio yanyu n'ibinyamenyesha makuru bituma abarongoye abandi bumva no kwidegemvya mu gushinga imigambi libre entreprise ni ikintu gikomeye ugatuma ndashaka gushinga imigambi batangoye nk'ishirishira hamwe privé ngatera imbere bataje kungura batagize ukuntu yandi ntije kuma ivyo yo nindi nkingi yubaka izo nkingi zine rero urica imwe yose bakayicarira ni gute tuyubaka kugira ruye nubwo ubufise ya fondation izo nkingi zitahari ya fondation irashobora kukujogaruka icanyuma rero ni yatwatire ni terambere rero vision y'iterambere ni tuvuga tuti terambere kuko nubundi kweza gushigikirwa n'iterambere mbega dufise ubutunzi kama buhe no potentiality nibiki twoshira imbere turondera uburyo gute tugira ama infrastructure y'ubu tuyigire neza abantu baro bose ubutunzi uko buriyongera rero za nkingi zihari na ya fondation nababwire nukuri igihugu cy'u Burundi kirashobora gufata intumbero nk'ibindi iyi vision de development n'ahandi baratinda bakayishikira mugabo tudafashe iyo fondation bijye ngo tuti fondation duhagarara ko niyi cyo tuvuze tuti ibi tuvuze so kuva ko ari byo bishobora nabandi boshobora guterera n'ibindi bagashira ibintu cyangwa kuba tuti kiriki ni nk'intererano dutanze kandi dusaba yuko nabandi bogira inco bayivuze ko ngabo fondation tigiza ko hari impome tukazubaka n'inzo kayisakara n'ibindi bihugu biko vyabigendeye tukaba duvuga tuti imyaka 60 twimirije guhimbaza y'ukurikukira itumwe twiyumvire pasi dusezerere Burundi uburongozi buhari no munsi nabwo tubusaba kubona yuko kuva mu 62 gushika mu 2020 abarundi bararushe kandi si kuvuga ngo nuko haba mu kuntwaro imwe bitabonarashye constitutionnelle ya mbere yatwaye biraba haba ku ntwaro z'umugambi umwe z'igisoda induru ziraba haba ku ntwaro z'imigambwe myinshi induru ziraba umva hari ahantu tugwaye twiriza gukira ubibona kereka intwaye hano tuguma muri vya bintu hari ahantu ro tugwaye ahantu rero turasaba ubutegetsi uburongozi bushasha ko bwofatira ko leadership nuvo hagatangura ibintu byo tuma dusezerera ayo mabi twabonye igihugu gifata intumbero ntagire umuntu numwe arenganywa azira ikintu kandi to kwa Burundi musanzwe tumaze kwitwa abarundi niyo bita appartenance nationale aba mu mugambwe kanaka no Murundi aba mbo kanaka no Murundi aba munyengozo umunyamuramvya umunyagitego umunyabururi no Murundi abo mu katolika abo mu protestant no Murundi akorero ni tuti denominateur no Murundi none ntahezwa ntagira ibyo rero n'ibintu bihambaye twashaka yuko leta yoshikirako harabaye ya forum national de development mugabo n'umuntu haya twadacaza tuti ikibazo ca cohesion nationale kiguma ari ico kibanza kuza kugira iterambere rishobore gufata umuvuduko.